igipapuro iki ni foto gusa ngaza imanike abana bazavuge bati umugabo n'abuzukuru biwe mugabo nanjye ndamuhaye agahimbaza munsi k'imiliyoni 10 agakitwa agahimbaza munsi none yatabuze ariko namwe muje gusa kitwa agahimbaza munsi barakoze cyane kandi bandahari bacari muto bari nka myaka 20 nakwiza General Mujena Bravis, when they did that, I became my dress and my work.
ibikorwa biribonekeza no munsi n'amajambo menshi, nicyo gituma nagomba kubasaba abarundi mwese twarateraniye kuri iki kibuga turacubaka. Abarundi wese nashe muko ko ari intwari, umwe wese amenye yuko atereza kuba intwari muri iki gihugu. Umwe wese azasige bwa mu Burundi ahasize sinyatire. Abarundi bose, umwe wese, kuko Imana yaturemye ngo duhindure isi, umwe wese atereza gusiga ikimenyetso ciwe ko yahaciye. None rero ko tubonye ko bishoboka, iyi ni inkongi. Nagira rero mfata nshimire abantu bose batereye muri iyi nyubako, mpereye kuri mwebwe nyene bene gihugu w'Uburundi. Shefata rero abatugiye imbere, hariho umugwi watugiye imbere gukurikirana ingene vyubakwa, hariho n'abahinga. Ariko muri abo bose nagira mpamagare umwe gusa respect method. Ramona huyu ndiye kabati ya kujenga hii stadium. Huyu ndiye mtunenu ya Mugisha hagira yesheke. Ubunyerekeje kwinjira ikirimba cy'umukuru w'igihugu hajya haruguru niwe yacubatse. Niwe ntumwa yanjye mu bijyanye n'inyubako, n'abanyamagara bose niwe ntumwa ngo gerudani akabona jewe anyita icegera ciwe ga rero naje muri architecture gatoya nicegera ciwe muri architecture ni wanjye numva
ntacyo arandusha gatoyi kugaragara ibyo ushoboye ndamwegererezaga. None rero ku izina ry'abubatse bose ni wenyine nshatse kuba ikimenyetso, mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo, muga nawe ntunari gutaha mutabonye rokomanda en chef yubatse ngaha barongera mutabonye uyarinda nkanze kuko kuze ngo sambura wewe yarinda mugabandi bagatinya turavuga hamagara banyasha dusambure akatwubake none mubona ibyo twubatse. Burya mu Kirundi barabivuze ngo atagapfuye ntagakira. Urutete rwa sinapi ni gatoyi cyane, rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirushobora kumera. Mugihe rumeze ko mu giti kinini cyane inyoni zose zo kw'isi zikarikako, nico gituma iminsi yose uraza gutera urubuto. None rero abantu bateye imbere rero Abetone sinza kwishima ngo ndamuhaye igipapuro, iki ni foto gusa ngaza imanike abana bazavuge batura umugabo n'abuzukuru biwe, mugabo nanjye ndamuhaye agahimbaza munsi k'imiliyoni 10. Akakitwa agahimbaza munsi none yatawuse ariko namwe muje gusa rero kakitwa agahimbaza munsi. Barakoze cyane kandi bandahari bacari muto we nta myaka 40 nakwiza baduko we twacakora jena bari mujene murabizi wanifite imyaka mikeyi jene madoresa mutamubabazeni akaza uzaba turi kumwe mwese wasangije kandi ukunyereza iyo ndabivuza n'abantu bakunda kubyanga genda musome muri Bibiliya iyo wiyemera n'umuhizi Kalebe igihe Imana yavuga ko yazoshika kuri isezerano na Yosuwa bashitse bamaze gushika mu gihugu yabwiye Yosuwa ngo kiyagiye twanyumva iryo jambo nari mfise imyaka 40 ngo none abafise 85 bariko mfise za nguvu nari mfise imyaka 40 jewe rero muri 2060 zagisize nguvu nyene mubona ubuhizi nibwo bukora imyaka n'igiharuro gusa. Uburundi rero turi ku mushinge nanabwiye yuko umwaka w'2025 ari umwaka w'umutahe.